ngo hari ububisha butari buke mu gisagara ca Bujumbura bwaba ubw'abibisha inkoho, abafunga kiwani, abatanga ishano, mbere ngo hari n'abiba bakoresheje ibi vya Rimikashi na Ecocash, aba mbere bamwe ngo harimwo n'abakozi ba leta. Ibi rero bikaba bikirizwa na Guillaume Magorwa, umukomiseri mu gipolisi. Uyu rero agashikiriza ko mbere mu gipolisi bariko bakora ibikomeye kugira ngo bashobore kurwanya iyo migwi yose y'ububisha. Guillaume Magorwa: tugize iminsi dufise akagwi k'abasuma kiba amasakoshi y'abagore na ico musitanteri yahereyeko mu by'umutekano. Ako kagwi rero ku munsi wa Mungu uheze nararetse kuja gusenga, ndakorana n'abandi bantu kandi byaragenze neza. Twarafashe imigwi ibiri y'abasuma 4 n'amapikipiki 2 kandi bariko bariba. Muri Azatike bashe kuyishakoshi y'umugore ntibamenya ko babikoreye ahari abari kanura, baca barafatwa. Abandi ku mugoroba babikorera kuri mituweli, naho nyine nta mahirwe baronse, bakisibura baciye bafatwa ko byari byiteguriwe cyane. Rero abo barabashikirije ubutungane kandi ibintu biragenda neza. Ku by'ubusuma hariho n'ubusuma bumaze iminsi bw'ibi miduga. Ni ukuri hari hahise igihe ata munsi n'umwe tutumva ko hibwa imodoka, ariko ubu turashimira Imana ko abasuma nabo nyene irabatanga. Umuntu akingiye igisuma nibaza ko atabazi akamaro kacu, ariko Bibiliya ivuga ngo nta kindi na kimwe kigenza igisuma atari ukwiba no kwica. Umusuma kwinjiranye nta kindi kintu na kimwe akora, arakwiba, umubonye arakwica. Rero hari abasuma barivye imodoka bwa mbere muri komine Muha bayizana mu Buyenzi. Abenegihugu mu by'ukuri baradufashije kubonera, barakoranye neza by'umutekano kandi imodoka barayitoye ahantu bayigejeje ngo nyene. Dusanga amaze kwitwaramo ijeke n'ipine ya reserve na credero ni bateri. Aho imodoka turayitora, mugabo abasuma ntitwashoboye kubaronka, mugabo wayiguriye ubutungane buriko buramukorera. Hanyuma muri iyo yinga nyene mu Ngagara barivye imodoka yari ihagaze kuri Mega. Umuntu agiye kurangura umudanaza mu Buyenzi, agiye kurangura ibinyobwa bya Burabudi, yinjiye kuriha, ubundi mugabo yinjira mu modoka arayidemara, aca arayitwara agenda aradandaza ibidaji mu Buyenzi. Yahereye ku rya gatatu ku 010 agurisha ibidaji, aragenda kuri 13 aragurisha gushika kuri 16. Muri iryo joro agiye kubika imodoka hahandi nyene abivye imiduga bagenda kuzibika basanga harugaye, acagira Imana mbi kubera ko imodoka yari yatangirijwe cyane, aca arafatwa. Amaze gufatwa yarashoboye kutwereka aho yagurishije ibyo bintu byose, ariko kubera ko yaragifise agatima ko kuzosubira ko ibiyindi yarirutse. Amaze kwiruka abapolisi bamugarurira hafi, aca aracikana. Kuva muri iyo minsi hari agakontake kayo gakoresha mu kwiba kadetekita imodoka iyo ari yo yose, twaragafashe. Imodoka yawe naho ishira hajya wayiburutse agashizemwo, imodoka yawe iri debloka yonyene akademara akagenda. Rero nizera ko iyo abantu batarikanura ngo badufashe ntabwo twari gushobora. Abo rero n'utugwi tw'abasuma twagiye turasambuka bukebuke, ariko hariho uwundi mugwi w'abasuma dusaba Imana kugira byose ko dushoboza kubaronka, kandi mbere bobo
tukabaronka atari n'abazima kuko n'abafise inkoho abajejwe intwaro mu bwiza barakwiye kubikanura. hariho ubusuma mu bwiza buriko burahabera ariko turi magabo kuri bo. simvuga ingene bakora kuko bamwe bababurira, ariko nobamenyesha ko nimba bamaze kwiba ku muhano umwe nta muhano ugira gatatu bazokwiba kuko turi maso. abo tuko turategura umuti mwiza kandi uri kuziko uriko uratogota, niyo washa tuzobahereza, ariko dusaba ko abanyabwiza bumera amagabo ndakaguka ora mu ntahangwa bavuye ko ataranga umuti ubageze ngaha ariko ngaha bazobona. hariho n'akandi kaga kandi kibisha uruyeri vyari mikashi, araza akabwira ngo ndukira amahera kuri mikashi ari mu ivoitire ryiza, umuntu akaronka amanoti. hariho baheruka guhereza amafobiye, hariho n'abaca bava muri modoka baca bigira mugabo twarabafashe mbere dusanga ari n'abafonctionnaire de l'État, abantu bigisha muri IPEA bariko barabikora. arumva ko aricyo gituma baho nta mwango muri sate nuko ibidahizwe les fonctionnaires nabo nyene duca tuja ngaho twishime rwose, umva ko hariho abakeneye gutunga ku ngufu. je nkunda kuvuga ngo bakunda kurya ivyo batabiriyakuye. hanyuma hariho n'abandi bagizi ba nabi ejo bundi bategereye umuntu mu bwiza mu Nyakabiga baramugirira nabi kandi babanje kumuhamagara. mbere harimo n'uwambaye costume, bigaragara ko ari akantu bari bamufitiye. rero nabo two turabarondera kandi inyamirama biriko irabikora neza, nibaza ko navyo bizogenda neza. rero tugarutse mu by'umutekano, hariho ingeso zadutse zo gutanga ishano kandi mbere bakaritanga mu kivunga. na nico gituma twagomba dusabe abajejwe intwaro mwese, abantu bose badandariza ibintu abarafu ku mashure y'abana n'abadirektere ko muri ngaha, ico kintu gihagarara. ntidushobora kuronka abapolisi bakorera ku mashuri yose, ariko dusaba umudirektere wese avugane n'abigisha biwe. ikintu c'abantu badandaza ibyo kurya ku mashure mu by'ukuri turacakunda urwaruka rw'u Burundi. ibyo bintu baza kubahendahendesha ku mashuri babihagarike. umwana akeneye icyo ifunguro azokigura kuri alimentation izwi, aheze agende. hanyuma ndavuga kandi ku nzoga yitwa Karibu. duhora tubibona na twebwe, hari igihe umuntu mwamwirirwanye ukabona mugendana utazi ko ariko arayinywa mu bapolisi wacu, mu kanya ukabona umupolisi atanguye kuvuga igifaransa kirekire akaguhindukana nk'urupfupfu ntumenye ibyo ari byo. rero muri uwo mwanya iyo nzoga no kuriborera cyane kandi igurirwa aho ugeze. je nagomba gusaba iyo biba bishoboka kandi nta kidashoboka, izi nzoga zirakwiye kuja mu mubare buzwi, zikagurirwa ku masaha azwi cyo kumwe n'izindi nzoga, kuko mu mabotiki akazembure kose aho kari kwibarabara usangiriyo. na nico gituma ubona abashoferi n'abakonvoyeri bamwe usanga ari abayindisipurine cyane mu bakiriya batwara, kuko bazihereza baba bari mu nzira ariko aragendesha imodoka
akagendana mu mufuko. Ivyo rero murakwiye kuraba tugafashanya abazifise mu mabotike tukabashira kwitegeka ko uzofatwa ayitanze mu masaha y'akazi atari amasaha y'ububare agahanwa n'amategeko. Nagira nongere mvuge kuri ibyo babomorewe navyo nk'uko musitanteri yabivuze. Imvura yaguye kandi mu by'ukuri niba twishima tutakorera canke amacinya twaronse ntimwibagire ko dushobora kubigwara muri kano gatasi. Kubera iki? Imifurege yose barayizibiye, bayizibiza ibyo babomoye ntibarashobora kubikurayo, kandi imvura turiko turaraba irashobora kuba yatasi itazosubira inyuma. Rero aho hantu umuntu wese w'umunyumbagomi w'umushefu quartier nagenda arabe muri quartier imwe babomoye bagende babikureho. Hanyuma ndabamenyesha ko nk'uko abaturongoye babivuga, umuntu wese azi aho badandaza ibiyayuramo abona ko shobora poste tubikora, akabona ko shobora antena tubikora bimubari asimba tudaka mugomba shobora poste dufise nukuri baracara bashobora poste babizigirwa ntiharagera ko